Imana ishaka ko dukora kugira icubahiro cayo kiza. Ntidushaka kuduza icubahiro c'Imana tudakora. Ibikunda. Iyo gusenga ni vyiza. Mugahe ibintu byose byaraciye inkozo. Urusha wicira ubundi. Gusenga birafise ivyo uriko urakora, no kurera birafise ivyo uriko urakora. Igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa ndagikunda cyane. Iyo uriko uragisoma ukibona ishengero rya mbere uko ryari ribayeho. Bagaragaza Kristo mu kibano, mu buzima bw'akazi, mu bikorwa byo kwiteza imbere. Bibiri kivuga ngo maze umwami Imana yaza arabongera abakizwa buri gihe. Rero muri zino nyigisho ziduhamagarira kuba ivugabutumwa mbere yuko tuvuga ubutumwa bwiza. Icyo tugamije nuko ikibanza c'akazi Yesu yapfiye tucigabana cumi. Izina ry'ishirahamwe izina ryacu ndashaka kubashimira rwose umutima ngene mwitanze kugira ngo bishobore kudufasha bishobora kwiyumvirira ko twafasha tumaze iminsi two tubafasha